Haleluya. Taramutse mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana yawe icubahiro. Ndize kumeze neza. Haleluya. Ndashima umwami w'isi mwiza yaduhaye ukunezererwamwo. Ndashima Imana cyane akaryo kezingiriye ushobora kongera guhagarara imbere y'ishengero ryayo. Haleluya. Imana ni nziza, Yesu ni umwizigirwa. Haleluya. Ndamushimiye cyane kuri kano karyo. Imana yawe icubahiro. Ndashimiye cyane gose uburongozi, Imana ibaho umugisha. Kandi ndashima Imana kuvyira kirakora hagati yacu. Ndashima n'umuvyeyi yadukoreye, kuri Imana ibaho umugisha. Haleluya. Imana yawe icubahiro. Imana ko ari umwizigirwa uri byose. Haleluya. Imana yawe icubahiro. Ndize ko ntaza guteba, tuje mu ijambo dusoma muri Zaburi igice ca mbere. Kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu. Haleluya. Ndasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icubahiro. Ndashaka tuganire ku majambo ati kwizera Imana. Haleluya. Kwizera Imana. Imana ishimwe. Jambo nyimara twati ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Imana ihabwe icubahiro. Ngo adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Wari kwimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ngo ibyagezwe by'Uhoraho nibyo ashaka ku mutima ku murango no mu ijoro. Haleluya. Imana ishimwe. Rero kubw'ibyo bintu bikoreka gutyo hari ingaruka yabyo. Niyo ku murongo wa tico twati ngo acha twereka uwo muntu akora ibyo bintu uburyo amera. Twati ngo azoba nk'igiti gihetera iruhande y'amazi, ngo imigezi cama igihe cacu, yabi vyacu ntivyuma. Cazokora cose kizomuberako. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ibi bintu ku murongo wa 3 ni ingaruka yo ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Imana ihabwe icubahiro. Ni ingaruka y'uko kuntu umuntu amera bifatiye ku mutima w'ahantu uri, bifatiye yuko bimuhimbara mu byagezwe by'Uhoraho, hama kandi ngo nibyo ashaka umutima ku murango no mu ijoro. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Muraza kunyumva. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Bantu b'Imana, Imana yarabwiye Yosuwa. Yosuwa niwe yasubiriye Mose. Yosuwa yari umujenerali, yari umukuru w'ingabo. Iramubwira ku gice ca mbere ku murongo wa 8, iramubwira ngo ibiri muri ico gitabo c'ibyagezwe uzubigumize mu kanwa kawe, ngo uzamubirimbura ku murango no mu ijoro, kugira ushobore kubona uko witondera ibyanditswemo. Imana ihabwe icubahiro. Acambwira ati rero ngo niho uzogira amahirwe kandi ukagira umugisha mu byo ukora byose. Mumbe bino bintu hari urutonde. Yambwiye ngo ibyo bintu babyamiza mu kanwa, hanyuma wamubirimbura. Imana ihabwe icubahiro. Ku murango no mu ijoro. Mu Gifaransa bakoresha ijambo medite, kurimbura. Iryo jambo ngiye kureba isiguro y'ijambo mu Giheburayo ni ijambo bitwa haga. Haga bavuga ngo ni nko kurya intambwe yiroha, kurujisa, irahujisa. Iryo jambo ni nko kwanza kumirumira. Nibaza mu Kirundi ko no kuri jambo ni nko mvugira mu ntamatama, ibintu menga ntibyumvikana ubwo umuntu ari karavuga. Nirindi jambo ushobora kuvuga ni nka prononcer mu Gifaransa, urashobora kuvuga mu majambo make, hama mugabo hari njye nshobora ngo ngo ucuvuga. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rantu Imana ibyo bintu byose Imana yabwiye Yosuwa niho hari hahagaze insinzi. Ibyo ntiyabikora.
abagabo barafise igisoda, abagabo bari biforme, bari bafise turinani iri bien forme. Mugabo aramubwira ati mwebwe kugira muze mutsindiwe, kugira Yesu adashobora gukora nk'ibyo Mose yakoze, aya majambo azagumize mu kanwa kiwe, hanyuma ngo azama birimbura ku murango no mwijoro, kugira ashobore kubona uko yitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Ntushobora kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho utabanje kwanza gumiza mu kanwa amajambo yiwe, utabanje kwanza kurimbura ku murango no mwijoro iby'ijambo rivuga. Hanyuma umaze rero ngo kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho, hari ibintu bica bijana navyo, uragira amahirwe mu byo ukora n'umugisha. Haleluya, Imana yabicubahira. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 31:4 ngo nk'uko intambwe cyangwa umugunze w'intambwe bigwangwarira kuco yishe, ngo niyabungere ngo batabaje kugwana nayo ari benshi, ngo niteshwe ngo n'urwamo rwabo, cyangwa nigirishwe ubwoba ngo n'ubwinshi bwabo. Haleluya, bantu b'Imana, muyumvira intambwe yifashe ikintu. Intambwe muri iraroha, mu gufungura iguma iroha, mani majambo iri kirerekana territoire iri kiregenjwe nagifashe. Niko natwe biri dusaba ijambo ryose wakiriye ari kimazi ari kiguzi, bisaba tumera nk'iyo ntambwe igumiza umutima, igumiza inkomezi zazo ikintu cyose yafashe. Hanyuma ngo niyabungere batajogwana nari benshi, ngo nikangwa n'amajwi yabo kandi ngo n'ubwinshi bwabo. Bantu b'Imana, yabungere canke abantu, yabungere batwawe ubu ntabigiha ahantu henshi. Muganga iyo baragiye nk'intama zabo zigatwagwa n'intare cyangwa ikindi gikoko cyose, baragerageza uburyo bwose bayiteshe. Mugabo izo nkomezi zose biraza kubona inkomezi hagati y'intare n'inkomezi hagati yabungere. Mugabo cyo twatsi iyo ntare iguma iri constant, ntitega ubwoba n'amajwi yabo. Imana yabicubahira. Niko natwe abantu b'Imana mwumva hari ibintu byinshi bifise amajwi. Haleluya, hari ibintu byinshi byo dutesha kuguma kucimwa Amerika aratubwira, ariko ibyo bintu tubihanga amaso, tumere nk'uko intare imera yifashe poya, yifashe iciga. Haleluya, bantu b'Imana, umuvyeyi yatubwiye ngo intama zanje, Yesu yavuze ati intama zanje ngo zirumva ijwi ryanje. Ku murongo wa 4 hajya mu gice c'10 uri kurasa, ni ku murongo wa 3 ku murongo wa 4 bati ngo biziwe ntama ngo araziturutse, hama ngo akazija imbere ko ngo zizi ijwi giwe. Ku murongo wa 5 cavuga ati ngo ariko uwo zitazi nzomukurikira, ko ngo nta majwi y'abandi bantu ngo zizi. Kugira intama kuri mungere nukuba baragendanye bakambana, kugira ishobore kumva ijwi giwe avuze nubwo atomubona akamenya ati ni wavuze. Biricubwa ati ngo abantu bumva ijwi rya Yesu, niyo hoze yundi muntu akavuga ntibashobora kumukurikira, kuko nta yandi majwi bazi uretse iry'umwami. Haleluya, Imana yabicubahira. Bantu b'Imana, hari amajwi menshi adukikuje, hari ibintu byinshi bivuga bitakubwishije inama. Mugabo utegereza guhitamwo ijwi guma wumviriza, utegereza guhitamo ijwi wizera. Haleluya, Imana yabicubahira. Rero nico gituma umutima mwumve rino jambo ati ngo uyu muntu ibimuhimbara mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ngo ibyagezwe by'Uhoraho ngo nivyo ku mutima ku murango no mwijoro. Hari amahitamwo yarahisemo gushira ku mutima ku byagezwe by'Uhoraho ku murango no mwijoro. Nico gituma ingaruka yo kubishaka umutima ngiyi acambera nk'igiti gitewe iri hande y'amazi, ngo ibabi byacu bitegera byama, bitegera byuma kandi cama nitoto, kandi yamashishikara kwama igihe cyose. Imana yabicubahira. Bantu b'Imana, mwijambo ry'Imana bati ngo ibibogaboga mu mutima ibyakanwa kavuga. Si kibazo cy'amajwi menshi tuwumva, mbwa n'ikibazo cy'ibyuzuye mu mutima wacu. Imana yabicubahira. Rero nico gituma abantu b'Imana, uburyo umuntu avuga, uburyo umuntu yifata, uburyo umuntu akora birafatanye n'amajambo yumva muri yo, birafatanye n'ico umutima wacize, n'ico umutima uriko. Haleluya, Imana yabicubahira. Rero ni mpamvu ati kwizera Imana tugeza gushaka umutima ku Mana kwijambo ryayo. Haleluya, biragoye gose kwizera ikintu utazi, ntibishoboka. Nuwo kugira ati ndakwica nyizera, bantu b'Imana bambwira ati ndizera, muga mu mutima urabizi ko utari kurizera, kuko ntawuzi. Haleluya,
Imana ntabwo ico ntawuzi. Kadusome muri Yeremiya igice c'indwi ca 17 igice ca 17 kuva ku murongo wa 5 gushika ku 9. uku ni kuwuhoraho agize ati aravumwe umuntu yishimira abantu akisigira inkomezi z'abari n'umubiri umutima wiwe ukava kuwuhoraho azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa kandi ntazobona ibyiza bimujeko ariko azoba ahagadutse ahantu h'ubweranyange igihugu c'umunyu kitabamwo abantu arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoharuruka kwama. Amen. Ushobora gusoma n'uw'icenda. Umutima uribesha kuruta ibindi byose urwaye indwara itovugwa ninde yowumenya. Amen. Turashogezaho. Imana ntabwo icubahiro. Ndashaka kuva ku murongo wa 5 gushaka ku 8. Imana ntabwo icubahiro. Baraduha akarore k'abantu babiri ubwoko bubiri bw'abantu. Biratubwira ngo uku niko waragize ngo aravumwe umuntu yizigira inkomezi z'abari n'umubiri. Imana ntabwo icubahiro. Bati ngo umutima wiwe ukava kuhoraho. Chabati rengo uyo muntu yizigira inkomezi z'abari no mubiri. Hama ngo umutima ugacuva kuhoraho. Ngo ameze nk'agasaki k'inkokore mu bugaragu. Imana bwicubahiro. Ngo ntashobora kubona ibyiza iyo bimujeko. Ngo kandi ngo azo mu gihugu ngo c'ubweranyange ngo c'umunyo gusa. Acavugundi rero wakabiri. Akabati ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Imana bwicubahiro. Ngo uhora akaba ivyizigiro vyiwe. Uyo muntu rero nawe yizigira uhora agaciye ivyizigiro vyiwe hari ukuntu kanakasi hari ukuntu kanakamera. Ngo uyo muntu ngo maze ngo nk'igiti ngo gitewe irande y'amazi ngo imizi yacu ngo yishora ngo kuruzi ngo ico giti ngo n'izuba ryatse ngo camana itoto nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ngo nikizoharuruka kwama. Haleluya. Banu Imana ibi bintu nitwe birahaba. Twese umenga duseneza kumira kubera turogo kisi gukambara. Mugano Imana hamwe bo turamwisi imwe. Hari ukuntu kanaka isi imwe mituzi. Bifatiye n'ahantu umutima wacu uri. Kubera ahantu umutima w'umuntu uri banu Imana niho n'ubutunzi bwiwe buri. Niho n'ukwizera kwiwe agushira. Haleluya. Twe tuvuga kwizera Imana. Ndabwira igituma bantu b'Imana ukwizera kose sukuri. Ukuri nyakuri, ukuri kukuri n'ukwizera kubakiye kwijamo ry'Imana. Gusa ibindi byose si ukwizera. Ibindi byose gusa n'ukwitera intege. Haleluya. Ukwizera kukuri n'ukwizera kubakiye kwijamo ry'Imana gusa. Biravuga mu Roma 10:17 ngo ukwizera kuzana no kumva. Hama ngo ukumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Ibintu byose uzokumva birafise ikintu kanaka bizana muri wewe. Mugabo ukumva kuzanira kwizera nukumva ngo kuzanwa n'ijambo ry'Imana gusa. Banu Imana aho tubaza ngo bube n'igiki kintu cambere c'agaciro ufise. Reka mbaze muri usanga abo bati ni cyo kintu cambere c'agaciro ufise. Wotangara inyicu twotanga. Hano bwati je ndafise parcelle. Kandi bya nikaravuga burya nibyo bifatiye n'ibyazi. Wanda bwati ndafise miliyoni zingahe kuri konti. Wanda bwati ndafise umugore abana umugabo umugore abana n'inzu n'imodoka turarya tugahaga. Ibyo bintu byose birashobora gushira. Gandu Imana ngiure umuntu ahiriwe. N'umuntu azi neza yuko ikintu cambere c'agaciro afise ni Imana. Niri jambo nyizera niri jambo mona mugenzi niri jambo ndabwira igituma riri jambo
ibindi byose byosenyuka, ibindi byose byoshira. Mugabo ryo ntirikunda gushira, ntibikunda ko rishobora gushira, ntigishoboka. Bantu b'Imana, umendabwira ukwizera kwawe ninge nimwemu yawe ireponda ku ijambo ry'Imana rivuzwe. Ukwizera kwawe ufise atwese reka mvuge ku mafaranga basi. Bantu b'Imana, amafaranga si mabi, ni meza. Mugabo amafaranga n'Imana arafise ubushobozi nayo. Mu bintu Bibiliya yitwa umwami, n'amafaranga aracamo ko ari umwami. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, amafaranga umuntu wese uvuga ati ngogira ushobora kumenya ingene umuntu ameze, uramuha amafaranga. Amafaranga nagutera ubwibone, ahubwo amafaranga aza gupfukura ubwibone wari ufise. Amafaranga nagutuma umera nabi, ahubwo aza kugaragaza ikintu wari ufise. Bantu b'Imana, aya mafaranga rero n'Imana mwiyumvira, hari abantu bayizera rega. Mwe sinzi ko murabona hari igihe umuntu afise amafaranga akumva umenga nyene aratekanye mu mutima. Wakiyumvira yuko urizera Imana uratekanye, aho naho bitewe n'inoti ufise ku mufuko. Ibintu biragoye kumenya ibyo ari byo igihe utabanze kugeragezwa muri ibyo bintu. Gushika igihe uzomenya neza yuko ndizera Imana pana bw'amafaranga, ndizera Imana pana kubw'umuntu kanaka, ndizera Imana kubera ari Imana. Ukwizera kwacu hazogera igihe bitewe gutegeza kugezwa. Ikintu cyose wizera, ikintu cyose wubatse, ikintu cyose uhagazeko bitebuke, Mana y'Imana kizogezwa. Singo ndavuga mu ijuru tukiri hano. Nico gituma n'Imana Bibiliya navuga amafaranga. Biravuga mu Musiguzi igice cy'indwi ku murongo wa 12 ngo ubwenge n'ubwugamo nk'uko amahera ari ubwugamo. Umuntu rafise amafaranga rega ashobora kugira ubwugamo, kandi ibyo gutera kwizera ko wizera Imana. Oh naho ubihushijwe n'ikintu kanaka ufise, ukibaza nyene yuko nyene urizera. Biriga kivuga ati rengo amafaranga n'ubwugamo, ngo mugabo rero ngo iki kiruta ngo ukumenya niko gukomeye, kuko ngo guha ngo kuzigama ubugingo bwa nyenebwo. Bantu b'Imana, ico gituma ikintu cyose dufise, wowe ushobora kwibesha ko wizera Imana kubera ikintu kanaka ufise, cyangwa kubera capacity, kubera ingombe zikanaka ufise, cyangwa kubera ubwenge kanaka ufise. Ibyo nukamenya nibyo umuntu acize ku mutima kwifatanya no kwizera Imana. Ibyo byose sibyo, kuko nicubakiye ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukwizera kwa uzomenya ko ari kukuri igihe uzi neza yuko bashake batwara ibindi bintu byose, bashake bakora ikindi kintu cyose, ariko ntibakore ku Mana, kukwizera mfise ku ijambo. Haleluya. Tuko turaja mu bihe bitoroshe, uko isi itera ihera, uko umwami ari karegereza, niko bizogenda bigora ku buryo umuntu wese azomenya neza yuko hari ubwenge muri inosi, hari ubushobozi kanaka muri inosi. Mugabo uretse Imana gusa ico kuhagarika no kuzigama umuntu, nta kintu na kimwe corinda umuntu uretse Imana. Rero Imana ibintu dukwiye kwitegurira cyane bitaraza. Haleluya. Imana habwe icubahiro. Turakwiye kubyitegurira gose gusuma uko vyiyumviye mu mutima biga inama abantu b'Imana. Ibintu byo kubesha kubera ikintu kana, je nama niyumvira iyo ufise inoti amafaranga yangome ku mafaranga ari ukuntu kana ikibazo cyose coze menga uratekanye. Ari gushwa gusohoka ugasanga usohokanye nk'imwe mabajana 2, apana bikintu giye kugura witwaje, hari ukuntu umenga nyine uratekanye. Imvura igwa, amabisi abura, simbura uko nta kibazo mfise. Mugo ukihenda wowe wiyumvira ngo wizeye Imana rega ko bikora, mugo umutima nturi ku Mana, umutima uri kuri ya noti. Bantu b'Imana, rozi gituma defo bitugora kwizera Imana ni kubera nituyizi nkuko nyene ari Imana. Menga byonyora reka nitizera represent munyemenda bitize represent azwa afise imiduga, kandi ko umwami yarabahezage murafise inoti, fasha umwe muri abo mumbabari nwacaza byoroshe murantahura abarongozi mwenda bize. Bantu b'Imana, nk'ubu yombwira ati ejo mu gatondo nzoze kubira nzogura miliyoni 2, reka azoma nk'imiliyoni 100 nacho kagende ko ndatanga karore ku represent
abati azoma umutabi miliyoni 100 kubera n'Imana uburyo ndamuzi n'imyaka tubanye ndazi yuko ari ukuntu narangura nino ndazi yarangura naranguza amarundi aranguza amadolari ndazi imodoka afise ubugimezi ndazi inzu abamo ubugimezi ndamaze kubona n'abandi bantu yabikoreye abimbwiye umenga no vyemera rega yuko kubera nabishoboye ndabizi kandi ambwiye ati uzoza sayine nubwo yo kwibagira rega no mwibutse ndazi niyo nzomusangayo kuko n'Imana ndamuzi mugabe Imana irashobora kumbwira ati ejo mu gatondo sayine nzwa naguhaye mutabi miliyoni 100 bano Imana ivyo bintu bivanye n'urugezo nzi ko Imana hari gihe vyongora gutahura none niyo bitajika nzoyikura nzoyibariza nzokwitwara sans suite urazi gituma ivyo bintu ni kubera menga vyonyorera kwizera represent kubera ndamubona kandi ndamuzi mugabe gaca bingora kwizera Imana iyo Bibiri ivuga ati bantu b'Imana ngo ifeza n'inzaho n'ibyayo ngo isi n'ibiyuzemo byose n'ibyayo men majambo represent n'uw'Imana mugambwiwe n'Imana yaremye represent ushobora kubizo miliyoni 100 yuko nyene izozima mugabo n'Imana rero ingora n'iki yawe nimwe nako ndabwira ahantu ushize umutima arashobora kudetermina nyene ico bizera icarico. Haleluya. Imana yabicubahira bani Imana ico gituma abantu imitima yabo iri ku bintu byinshi niri ku Mana biravuga ngo ukwizera no kumenya gose dakekeranye ngo ivyizigwa ngo nibizoba hama ngo ukutabonwa kwavyo niko kubitwemeze yuko ari by'ukuri ikintu cyose ubona nsi ukwizera genda ugifate ukwizera ni ikintu urabizi neza wakibonye munganye ne ntacubona rero kutakibona kuca kukwemeza nyene ko ivyo nyene ari by'ukuri ari indi version yitwa mu Congereza yitwa messenger nagerageje kwisigura mu Gifaransa mu Kirundi amajambo ntiyashoboke munyemere ndakivuge gutyo ndaza kugerageza kukivuga mu Kirundi avuga ngo ni kwivuga abahebora 14 ku murongo wa mbere plutôt ati ngo le fait fondamental de l'existence est que cette confiance en Dieu, cette foi est le fondement solide de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est notre contrôle sur ce que nous ne pouvons pas voir. Ingingo abati ngende gwako yukubaho onuko ngo ibyo byizigiro dufise mu Mana no kwizera ngo ni shingiro cyane fondation numushinge ushikame ngo utuma ngo ubuzima buba dinyo ubuzima buryo habase uburyo bukwiye kuba hamaca bati ngo c'est notre contrôle nibwo nizo nkomezi zacu kubintu ndashobora kubona Imana yabicubahira bano Imana uku kwizera niko gutuma ubuzima buryoha kubaho uku kwizera Imana niko gushobora gutuma ubuzima buryoha kubaho amakani bukadutuma tugira control tugira inkomezi ku bintu bitaboneka. Haleluya. Imana yabicubahira biravuga muri Dawidi yaravuze Zaburi mu gice cya 70 abati ngo bamwe bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi ngo ariko ngo tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Banma uyu mugabo Dawidi yari umwami mu kubivuga yarazi gisoda fisiko kimeze yaraza amashara fisiko ameze yaramaze kuja kwigwanisha mu ntambara yaramaze kubona ubushobozi bwabyo amaragira naravuga ati ngo bamwe nuguhita mco wizera bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi we kure ngo tweho twizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Uri kwose mu mateka y'abavuga ati ngo nta ntambara nimwe yigeze atsindwa uretse gusiyo asibye mugabo uyu mugabo ibanga yari afise nuko yari yizigiye Uhoraho ibyari inyuma y'amashare yabo ibyari inyuma y'intambara y'ibigwanisha by'intambara zayo si myimenyerezo myinshi babaragize nubwo nayo nyikome mugaro kwizera Uhoraho kutagaragara mu biboneka ariko kwatuma gwinkomeza ibintu biboneka
hama bagatuma batsinda intambara kanaka. Haleluya. Paul avuga mu Corinthiens muri kicambere c'abikorinto igice ca 3:5 ure ku 5 bati ngo uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Ngo suko dushobora kwimvira ikintu cose ntari twebwe candurutseko. Wera ngo dushobozwa byose n'Imana. Abagabo bafise amateka uyu mugabo ngo yari yarize yari incabwenge. Mugaga tsigana gwatumviriza rero natwe suko dushobora kwimvira ikintu cose kandi twemenyere candurutse ngo dushozwa byose n'Imana. Bana uzutinya abantu bazi ico bari n'abantu bazi ibyo barimo. Abantu barateye ubwoba. Naje tano bwarazi ko dashoboye kumuhagarika. Umuntu azi ibyo arimo, umuntu azi yari karaje. Uyo muntu aragoye guhagarika. Avuga ati ni wanyica uzobunyunguruje. Haleluya. Imana abicubahira. Mugarazi neza yuko ni kintu nta yindi nzira ni canke nta yindi. Haleluya. Bantu b'Imana. Ndabwira. Ndiko ndasenga. Ariko umwami yanganje arambwira ngo biramubabaza. Kubera abantu benshi bafise umutima ku Mana bigatuma batayizera. Ambwa tidabwire ngo dushire imitima ku Mana hanyuma tuyizere. Biroroshe gose guhusha ugasanga uribwira ko wizera. Ugasanga by'ukuri ni wizera. Uzoza kubona by'ukuri kutari wizeye igihomenga ubaye desu. Igihomenga wari witeze kwintu kana kabiba. Ama ni bya bukutashaka. Hamugacumenga urataye ubwenge utaye ubwoko umenga urapfuye. Ucumeneze ko by'ukuri ari ibintu kana kandi rimagazeko. Haleluya. Imana yabwicubahira. Bani biroroshe. Cyo ituma birivuga ati ngo aravumwe umuntu yizigira inkomezi zabari n'umubiri. Bani Imana twese mu buryo umwe canke ubundi urashobora gusanga uri kuragenda kwizera inkomezi z'umuntu kwera ibintu ashoboye. Ningene tumuzi mu muryango mu bagenzi mu gihugu. Ugasanga ari ukuntu kana ko si byizigiro mu muntu. Bani Imana ama connection. Ikimenyane ni ciza kugira abantu muzinanya nose ni byiza cyane nama avantage. Mugabo umutima wawe ntubishire kuri ibyo bintu cyangwa kuri abo bantu. Ubakire ku Mana. Ebwa ati uyo muntu Imana yumucamo nkuko yamumaye. Amakani nubwo bitokunda muri we. Iyi Mana nyene rega niyo tangure kandi niyo nyene heretse. Irabishoboye. Haleluya. Imana bicubaye. Bantu Imana. Umva ubuzima bw'umuntu busa nico yizera n'urugeza cizera ko gusa. Haleluya. Ubuzima bwawe nk'abana b'Imana twese buzosa nico wizera n'urugeza ucizererako. Haleluya. Bantu Imana n'ubuzima tegeza kwimenyereza kwizera Imana n'urugendo. Bantu n'urugendo ni imyimenyereza ikomeye. Bandabwire ibintu si maji, ibintu c'est pas sorcier. Ibintu birafise inkomoko, birafise isoko, birafise structure, birafise ingene vyubatswe n'ingingo kana kangendegwako. Utayikurikije urashobora kuba victime, urashobora kuhasigara handi ariko barahakirira. Haleluya. Imana yabwicubahira. Bantu b'Imana suzuma rero ahantu umutima wawe uri. Birangira ati ngo aho umutima w'umuntu uri none ubutunzi bwiwe buri. Haleluya. Aho ubutunzi buri no umutima uri. Ubutunzi bwacu bwa mbere ninde n'ubwa. Haleluya. Mugabo twese turabivuga ni Yesu. Mugasi twese twemera ko ari Yesu. Rencho yitmanu Imana umwami yambwiye twisuzume imitima yacu irihe ama tumenye ikintu twizera icarico. Haleluya. Twisuzume tumenye imitima yacu ahantu iri dushobore kumenya neza uburyo twizera. Imana yabwicubahira. Bantu b'Imana ndabwiye turiko tujya mu bihe bigoye.
bizogusaba kwizera, apana ikiganza c'umuntu, apana amasengesho y'undi muntu. Kwizera Imana wumvise, kwizera Imana wowe nyene wiboneye hamukiyumvira. Hano Imana Yesu kavuga ikintu tuzagutora. Biribwa ati ngo ni shengero ritagira injebejebe n'amarabaga. Ntituzoba duhunze mu kuva mu isi. Azogutora abantu mu isi nyene bariko barabahijuru ku isi. Nico gituma ataragera kuza bashishikara nyene gutaha bamwe bamwe. Kandi Imana n'utasha igihe kigeze uyu muntu arahiriwe, aracitse ibintu biri imbere bikiturindiriye. Ariko niba nico gituma natwe ko Imana ikiturindiriye nuko ari ubuntu kanaka dusigarije dushobora kugaragaza no kubamo. Rero nahacu rero Imana guhaguruka ugafata ingingo. Umutima suzuma ubuzima bwawe ati umutima wanje uri hehe, uri kubiki, ubutunzi bwanje umutima wanje uhagaze kuki, amashure yanje ubwenge bwanje inkomezi zanje ikintu cyose nshoboye bishingiye kuki. Haleluya, Imana habicubahiro. Barima nitutabisuzuma gutya nabwo ikintu kimwe tukiri muri nose, ikintu cyose wizera, ikintu cyose ufise bitebuka kizogezwa. Were nutisuzuma hakiri kare bizoza kugusuzuma byo nyene. Haleluya, Imana habicubahiro. Barime nahacu ubuntu burahari, tubufate hama budukore. Aburahamu yavuze uri kurasoma abikuri no bamera igice cya 4 bati ngo nyene ngo Aburahamu yatubereye akarorero. Reka tuwasome. Mumbabare ni mu Baroma, Abaroma igice cya 4 mumpere ku murongo wa 13 uca musimbira kwa 18 gushika ku 22. Kuko atari kubw'ivyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke urubyaro rwiwe yuko azoragwa isi yose, ariko ni kubw'ukugororoka kuva ku kwizera. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanukirwa ku kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yaramaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye izoshobora no kugikora. Nico catumye bimuharugwa ko mu kugororoka. Amen. Amen. Imana habicubahiro. Bantu bamumve bino bintu. Ukura soma muri kino gice babwira ati ngo umutwe bati ngo uko Aburahamu yatubereye akarorero. Bandi madam nta cireguzo na kimwe dufise. Uko so kuruza wacu Aburahamu byatanguranye nawe. Ibintu Imana yibanjije kuri we. Amanu Imana uyu muntu ataratora kino kibazo aragishobora. Bibiliya mwandika ati ngo murabere uburyo yatubereye akarorero. Bivuga ati ngo Aburahamu ngo yizera yizigiye bitokwizigiwe. Yizigiye ibintu bitokwizigiwe ngo bese kuruza amahanga menshi. Hanyuma arabati ngo kandi ngo niyagabanuka ku kwizera, ngo naho umubiri wiwe ngo yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yaramaze imyaka 100 na Sara yari yaraciye. Bano ibi bintu ntibyari inkuru, yari umutama hafi imyaka 100. Hamba bati ngo niyagabanuka ku kwizera amaze kuraba. Hari ibintu byinshi byo mutuma atizera ico Imana yamubwiye. Mugabo sokuruza bacusha arahitamo ngo arabiraba bati ngo niyagabanuka ku kwizera, ngo naho ngo yitegereje akara mubiri usa nakaheze. Bibiri cyubwate ngo Bibiliya nta mvugo ndenza rugera ivuga, ahubwo hari ukuntu kanaka tubwiye uburyo kanaka ngira bitabaye. Baragerageje kugereranya, mugabo je nibaze ko byari birenze.
acavuga ku murongo wa 20 ngo ariko ngo yiyumviriye ngo ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera. Ngo ariko aremesha twana no kwizera ahisha Imana icubahiro ngo amenya neza adakekeranye yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora, ngo nico catumye bimuharugwa ko nkugororoka. Imana yabicubahiro. Bandi Imana mwumve bino bintu Aburahamu yarahisemwo. Hari ibintu byinshi byo mutuma atizera ico Imana yavuze. Je kandi yumvira abakozi Imana mwafasha nta karero ko umuntu aje kumubwira buryo yuko iby'Imana ivuze nyene bishitse. Sinaza kuri bwaho n'umuntu ashobora kubyara ku myaka hafi 199, umugore afite imyaka 90 yari yaraciye. Sinazi yuko hari undi muntu numwe byari byigeze gushikira ico gihe. Mugabo we atakina kimwe afatiyeko kubera gusa Imana yavuze atarahitamo kwizera. Jarige mani imbere Aburahamu ibyo ntiyo yarabiyagiye abandi bantu baramubwira turaziga Mutama nubwo dutunze. Ibyo ndiko niyumviye Mutama yashaje araciyumvira kubyara ko n'Imana ugiye gusoma ino nkuru neza. Aburahamu Imana kuva Imana imuha ikimu iryo sezerano haci imyaka 25 iyo gushikarindiriye, ariko hano Imana ivuga bati ngo niyagabanuka ku kwizera, ngo ariko ngo arizera uyuko ngo Imana ngo ariyo kwizera ngo ico yasezeranye irashobora kugishitsa. Biricuga ati ngo nico catumye ngo Imana ngo ibimuharurako nk'ukugororoka kubera kwizera Imana. Haleluya. Biravuga ndahejeje muri Zabu igice ca 92 uri kurasoma ku murongo wa 12 gushika kwa 15 bati ngo abagororotsi ngo tumeze nk'ikigazi kandi ngo tuzototarira mu nyubako z'Uhoraho. Imana habwa icubahiro. Bantu b'Imana abagororotsi tumeze nk'ibigazi. Haracari ibyizigiro duhitemwo. Uri kurabandanya babati ngo no mu busaza bwabo wazokwamana itoto. Mugabo abona abantu bizera Imana gusa, bizera ijambo ry'Imana rivuga gusa, abantu ubonye bazokwamana itoto. Rero ku murongo wa 15 ari ikintu cyava cyo bati ngo kugira ngo byerekane yuko Uhora hatunganye. Haleluya. Bani Imana ndahejeje cumwe janwe kubabwira niki dukura umutima ku kindi kintu cyose, dushira umutima kuhora hanyuma bitume dushobora kumwizera. Ntushobora kwizera umuntu utazi, ntushobora kwizera ikintu utazi. Kimwe kizogushoboza kwizera nukwamba muri no jambo tuvuze Imana ni jambo, niri hanze y'ijambo rya ikintu cyose ivuga gifise imizi, gifise ishingiro mu ijambo. Umuntu wese bivanye n'ahanashize umutima bifatana n'ico kintu aracizera. Bantu Imana ndabinginga rero tukara dusenge. Ninginze umwami ndamusati Imana ubwo buntu. Hari gihe dushobora kwibesha ku bintu tubirimo ugasanga tuzoshika imbere ugasanga by'ukuri nitwari tubirimo. Rano Imana usubira ubuyumvire utekanisha umutima ukwizera kwanje kuri umutima wanje ushingiye kuki. Haleluya. Rano Imana uzi uri kurana karyo kuko umwami ashobora kukuganirizako ahubwo ati kosora hano. Haleluya. Zobe dusanga ibyo bintu bije kudushikira hari ibintu kanaka bije kutugeza twiyumvira nyere ko twari duhagaze. Biribwa ati ngo uhagaze yiyubare ntago. Umuntu ahagaze no shobora kwiyubira kutago. Umaze kugwa nyira sanzwe ari hasi. Nibikunda ko yesubira kugwa ahubwo giracajyama. Ariko bantu b'Imana nitwiyumvire ko duhagaze dusanga nyene twibesha ntiduhagaze buryo. Haleluya. Imitima yacu iri hehe? Suzuma umutima wawe. Ikintu cyose umwami yavuze umenye neza nimba ari ikintu wari wishimikirwa ati Imana ikintu ngacere kima inkomezi cyangwa isezerano kanaka mse ku muntu ni byiza. Mugandi Imana nimba umuntu agusezerana ikintu kanaka mushimira Imana mugashira umutima ku Mana yatumye uwo muntu akwiyumvirako. Byaguruka dusenge.